mugabo abo bagwizatunga bavuga toya tukeneye kubaka Uburundi, bashaka kudufasha kubaka Uburundi, bashaka kudufasha kubaka Uburundi kuko bakunze Uburundi. Rero muri rusange n'inzu zizoba zizimbutse, tugerageza kuraba ko umuntu wari we wese azoronka inzu, umuntu wari we wese. Kandi gituma tugomba kugerageza mu Burundi turabizi ko abantu bagura amazu amakashi siko biri, mugabo hariya turi ugura inzu ukazoyiriha imyaka 30, ntawe ugura umuduga mushasha ngo ugiye kuriha 80,150 imyaka 5 tuharura izoriya ku kwezi. Turababara iyo tubonye ko abana bize wamubwira utandika ikete nazi yo bija ingukoraka numurenganya, ngabo dukeneye umwana asohoka zico yize. Tuzoba turiko tugwanira iki? Dushaka baza kudufasha mu bitaro, abaza kudufasha kuri ayo mashuri nyene, abaza kudufasha muri iyo mort tuzoba dufise ko naho ni hazoba hari ibintu bikeneye abahinga. Ivyo vyose abo nyene tubaforome, abo nyene biwacu tureke kuzana bariya tuzobazana n'ivyinango kugira abaforome aba batararuka, mugaba bariko bararuka tubakurikirane kugeza ku kanyuma kugira ngo tunagura ubwenge bwacu. Mugabo ndavyi speed abarundi bariko kuri pancarte baguma bahamagara, yemwe ni muzi muri rusange n'ivyo nta giciro, mugabo tuzokimenya, mugabo mumenye ko kitazoba kinini. Kandi muri banki ivyo tuvugana nuko twebwe turondera amahera ya avance ajya banki bishaka gutangura gutanga, hanyuma bagaca bakubwira ati kunzu wafashe wowe uzoriha gutya. Muri rusange ikindi kintu naco ku bintu tumenyereye hanze, nka jewe mfashe ideni ndashobora gushiramwo abana banje bakora, barabemera hanze bakabakira. Nino tuzoraba tugerageze mu bavyeyi ko bobemerera muri banki n'abana babo bakajamo kugira iyo credit bayisangire baze barayiriya, turabe ko banki vyemera. Nivyo turiko turanegosia, nimba batanabikora turabe ko bobikorera abantu bacu, ko turifuza ko ata muntu wacu yogira ikibazo. Ndushaka umuntu wacu azogira ikibazo, kuko agize ikibazo natwe tuzoba tukigize. Ubonyene tumaze kwandika abantu 1000 ari mu gifuri mu nzu 3,000. Inzu za mbere zose zaraheze nta nimwe isigaye, mugabo izozo zagwaniye twebwe kuko zari nkenya zari 50 natwe nitwakwiye. Urumva mugabo izo za kabiri zotwace tuvuga toya abatatoye kuri izi nibareke n'abarundi baze bazitore, kuko nizo twavuze za kabiri umuntu arashobora kuvuga ati genda yemeye shiriramo asansere ko tuzoba twaha reserve harimwo je kora ivyo byose dushobora guko. Hari umwe twabwiye tuti wo muri Canada tuti izo nzu zaraheze ngo yamadika kwiyiwanje shira kwiyiwanje ningo ntegerezwa muri iyo onye. Urumva rero umuntu azoba afise uburyo bizoshoboka. Ikindi kintu naco ni inzu zizoba zitazimvye, kuko aba banyamitahe basa n'abagomba kudufasha Barundi. Twaragerageje kuraba inzu zigugwa miliyari 5 ngaho, nukuri kwima zirasumbwa n'inzu zacu zigira gatatu, kandi twebwe nta nizo kwiza miliyari niyo turiko turavuga igitangaza na miliyari 4 zirimo ntibashobora kutwemera. Tunayigurishije na zine bo yatanga biruka, mugabo abo bagwizatunga bavuga toya tukeneye kubaka Uburundi, bashaka kudufasha kubaka Uburundi, bashaka kudufasha kubaka Uburundi kuko bakunze Uburundi. Rero muri rusange n'inzu zizoba zizimbutse, tugerageza kuraba ko umuntu wari we wese azoronka inzu, umuntu wari we wese. Kandi gituma tugomba kugerageza mu Burundi turabizi ko abantu bagura amazu amakashi siko biri, mugabo hariya turi ugura inzu ukazoyiriha imyaka 30, ntawe ugura umuduga mushasha ngo ugiye kuriha 80,150 imyaka 5 tuharura izoriya ku kwezi. Biba bihe baragerageza korosha ubuzima kugira abantu batera imbere. Aha naho urumva utayafise amakashi umenga ntanzoro. Rero twagomvye iyo systeme kugira abantu bose baronka inzu, tuca dutangura kurondera amabanki
yogurira amazu abo bantu bagashobora kuriha guhera ku myaka turiko turanegosiya nabo abavuga imyaka 12 tukaraba ko twoshobora kubagira imyaka 15 abavuga imyaka 8 turabibasi ko bokwemera 12 kugira umuntu wese twifuza ko umuntu wese yoronka inzu twifuza ko umuntu wese yoronka inzu kuko turashobora kuvuga tuti ibi inya tuvyubatse kuri make siko biri kubera ko ababene mitahe bavuga to yadufashe abarundi tukavyemera ejo tukavyubaka tukabiheza ukazusanga bo barakwiyemo akarenge tugiye kubaka handi twe tuzoca tubiduza kuko abari bo bariko baraheba inyungu siko biri kuko twe kugira tuzoze kuzana abazungu bizoca bidutwara ibindi bintu bikomeye ari ibintu tuzoca tubura no kubaka ayo mazu hari ibintu tuzoca tuvuga ati ivyo bintu ni birebire reka tuvyirengagize arico gituma tuvuga tuti aya mazu umuntu atazoyaronka ko azoba ahomvye si uko ngo tugomba kuyagurisha yawe n'abana biwanje mvyara narababwiye ntihagire n'uzoza kundondera uriyandikisha n'akanwa kawe ukavuga uti jewe ngaya amazina ni mu nyandiki tukakwandika ejo niwabona bimeze hariya abantu bose bariko ntuzoze n'ibikunda kuko nta muntu tuzoyaka ikindi kintu naco urashobora kuvuga kuko benshi bariko baratubaza ibiciro nta biciro tuzi twarestimye uwundi mwanya tusha turabirotira uti kubera iki twabirotiye abarundi ukuntu twiyizi tubigabanije n'amahoro nta jambo rivugwa mugabo bidugije baca baduga niwe ariko arayashirako ayo nayiwe niko bica bivugwa we numenya ko hari ibindi rero icatumye tubirotira nuko harimwo ivyo tutararonka tumaze kuronka vyinshi arico gituma twagize twestimye mugabo hari ibindi kandi bisaba uburyo bwinshi tutigeze turonka nka viabilisation kubera ko tutararonka autorisation yayo ntituzi ngo izotwara ngara kandi si twe tuzoyikora izokora abantu bo hanze ntibashaka ko dukora izikaburimbo zibomagurika ntibabishaka ikindi kintu naco autorisation de bâtir murazi ko babirihira ntituzi ngo tuzoriha ngara hariho n'utundi tuntu tubona ko dukenewe gushigwamwo kuko ikintu cyose uragiha agaciro nta kintu cyo kuvuga ngo umuntu azisopa mu mufuko wiwe ntigikunda kuko turiko tubaka inzu ivyo byose bija mu biciro by'inzu arico gituma abantu yemwe abantu mutubaza ngo nangahe mutenyenye nukuri mutenyenye tutazi igiciro ca viabilisation nta giciro twomeye tutazi igiciro ca autorisation de bâtir ngo tubishiremo n'utundi twagiye tubona ikindi kintu naco turiko turaraba ibiguzi vyiza bizoja muri ayo mazu mu masoko ugiye kubiraba ubunya usanga biri hasi ugiye ejo ugaca usanga biri hejuru haca uvuga none two kwestima gute tushira ibiciro hagati canke tubigenze gute canke tuzobigurira mu gihugu ikihe kugira tuzane ibintu bikomeye ntidushaka umuntu tuzoha toilette ngo yazivye nyambari sifo nyambari biki ngo byapfuye nukuri kw'Imana je muri Amerika mbaye imyaka myinshi mu nzu imyaka 12 ana yaje sinzi gene no sobanura nta naka akarapfa ari kuri rava bariye ivyo navyo tuzi nugushira irobine ushobora no guhindura pièce ugahindura udupièce utarinze ko kirandura muri rusange rero nivyo dushaka ko twokorera ayo mazu urumva deja twe twishakira kuba 2040 2060 nibibomoke ahubwo n'abandi bavyiyumvira bazoze kwiga kandi turiko turubaka umuntu wese azogomba kwiga azoza nta ngorane tuzoba dufise azoza kuko n'ibitaro tuzubaka bizoba bifise ishuri ngaho iryo shuri rizoba riri ngaho nukuvuga abo banyeshuri ni style America wigukora apana umwe yiga ari mu kirere n'icyakorera ko hana
bakananirwa no kugupima ari igihe ubona umuntu ariko aragupibuka ukabona kabisa ko yayobewe ibintu arimo kubera ko atabimenye. ino umuntu arazana apareye yapfa bagaca bayihagarika baca bayiheba, siko biri. Twebwe tuzorungika abantu hanze kuja kwiga amapareye ajya biga bipimo vyose no kumenya pièce de rechange. Nta kindi tuzobarungikira hanze kuvyiga abatekinisiye bamenye iki inya kiragira pièce de rechange ku buryo dushobora no kwikugura tubizanye tukaca tugurira ko n'ama pièce de rechange kuko dufise abatekinisiye bagiye kuvyiga. Tuzana abadokteri bashobora kugira kwigisha abadokteri bari ngaha bagaca ama specialité aba baje araba volontaire. Twarondeye bajya bakukuruke badasaba ibinoti byinshi babikeneye udufaranga duke mugabo babone ko bariko baratembera abazungu niko bameze. Ibyo nivyo tuzokora kugira ivyo bitaro turabe ko byoronka abantu bazi gukoresha ibyo vyuma byacu. Ntihagire icuma tuzofungira hari kibari na kindi nico cumba muca mugihe. Aho ivyo tuzozana abatekinisiye tuzotwara abatekinisiye hanze kwiga biga ibyo bazoza gukoresha. Turondera baza kugira ama specialité y'abaganga ngaha. Ikintu dushingira ko kinini kandi cyatubabaje kumva ko umurundi umutwe udakira ntagiye hariya kubera iki iwacu tutoguma ngaha tukavyi nabo bakaza erega nabo bumvise dufise ibikomeye baca bavuga ati natwe reka bamwe bonyurana abandi bariko baraza ati nemera biriya nibishasha biriya bimeze uko. Niryo zina dukeneye kubaka hanini k'igihugu cyacu kugira ngo dukugwe kuri kakadomo ko musi dushigwe hejuru. Turababara uvuze ngo Burundi bagacacaka igihugu gikenye kwisi nico cyambere. Nukuri twe ntidukenye ubutunzi bwacu ntabwo bazi nibaba badushira ku kadomo. Reka rero dukora ibiboneka kugira ivyo biboneka byiyamamaze byonyene kuko iki nari ciza kiriyamamaze. Nivyo rero twashatse. Hanyuma amashuri nayo dukeneye ko dukoresha systeme nyene yo hanze umwana akiga ibyo ashoboye. Ngaha bigisha ivyigwa byinshi ugasanga umuntu ari igifaransa ikirundi na biriya byose turakomeye. Nico gituma tugiye hanze tuba abanyabwenge. Uvuya uragurukura umurundi ku ishuri. Nasanze muri Amerika ari kindi ki jewe abana banje bigeze kumbwira ngo ibiharuro tuziga muri kaminuza kubera ubwenge bwavyo bafise bakuye mu Burundi barabiheje. Kaminuza nta giharuro bahuye naco kubaca baza barabiguha ubiheza baca bavyandika ubiheza baca bavyandika hari nta giharuro twabihejeje kiretse gusa umuntu ariko ariga ibiharuro uvuye ategerezwa kubibandanya. Mugabo uzi ngo ndiko ndiga ibi tuzohura n'ibiharuro byose kuko usanzwe ubizi babikuye mu Burundi ho baba bazi ibiharuro byinshi. Naratangaye ati ibiharuro twarahejeje mama hariya twarabitsinze hatoduha ibindi. Urumva rero tumenye ko abana bacu biga ibyo bashoboye. Narabonye ikintu ciza muri Amerika umwigisha ni wakuraba ico ushoboye. Twebwe mu Burundi umuvyeyi aragutorera mu kanashwana. Jewe umwana mukuranje yarigeze gushwana na mama wiwe nyina muwe utegerezwa kuja muri retraite nayo nawe urajayo. Urazi ikintu dufatira ko ngaha kijya nico gihemba menshi we ntuharura umutwe w'umwana kijya nico gihemba menshi. Umwana wanje mutonya namubwiye nti je mbona wo kwiga ikacambira ngo kijyaga mama ngo jewe ambwiye ko nisinotoka naconze ucumureka ati mugabe ico nora tsoguma ngene ucuraba higi. Rero muri Amerika bararaba umwana bariko baramwigisha bakamenya ico ushoboye. Bakubajije ngo uziga iki hari ukuntu abana bavuga iki gihemba ngahe akandika ngo gihemba ngahe akaca hagarara kuri sarere akaba ari cavuga ngo azokwiga. Mugabo umwigisha muravye akavuga ati iki uzotakara naho uzogikora ntacuzi mugabo ico ufitiye experience niki kandi naco ni gihemba menshi agaca guhindukiza akagutwara mu cyo ushoboye. Ngaha naho umwigisha kubona ico ushoboye urazi ko twandika ngo andika bitatu bagaca bagutorera hariya ni wandika bitatu nico kimwe ukabwejeje. Nukuri ku mashuri twoba dufise abigisha bo dufasha kuraba abana bakabatorera ntibahube ko abana barahuba
vuga ngo je iki nico nokumbure yaragikunde kibona nyabiwabo nico ashaka nico ashima ugasanga nico agiyemwo. Rero abigisha bazotorera abana bacu ibintu bakwiriye kwiga, bace biga ibintu bazoshobora. Aho hose ubona abantu biga bakiga ibintu badashoboye, biga ibintu badashoboye kubera ko ari twe twabatoreye canke baratoye twebwe turabavyeyi ntituzi ngo nibihe bashobora mu ishuri. Ubu ntamuzi ni mwigisha, umwigisha ni wamuzi, ni wazi ati uyu mwana ibiharuro basha bariruka hariya nuzotoka akamuraba ati we ni retre genda ningoga hariya. Ivyo nivyo dushaka kuzokoresha, umva no guhindura systeme y'ivyigwa kandi abana batangure kuyikoresha hakiri kare. Turababara iyo tubonye ko abana bize wamubwira utandika ikete nazi yo bija ingukoraka numurenganya. Ngabo dukeneye umwana asohoka azi ico yize. Tuzoba turiko tugwanira iki? Dushaka baza kudufasha mu bitaro, abaza kudufasha kuri ayo mashuri nyene, abaza kudufasha muri iyo moro tuzoba dufise ko naho ni hazoba hari ibintu bikeneye abahinga. Ivyo vyose abo nyene tubaforome, abo nyene biwacu tureke kuzana bariya tuzobazana n'ivyinango kugira baforome aba batararuka. Mugaba bariko bararuka tubakurikirane kugeza ku kanyuma kugira ngo tunagura ubwenge bwacu n'ibikorwa bakora. Muri rusange iyo niyo ntumbero yatumye dushobora kuza kubaka aha mu Burundi kugira ngo natwe abarundi nk'abanyamerika twitera iteka. Iyo turi tubona abandi banyamahanga barubatse iwabo, mugabo ugasanga umenga abarundi siho turi, abarundi turasamara. Mugabo uti ntidukwiriye gusamara, reka natwe duhaguruke tuze. Iyi shirahamwe ryacu ry'abadiaspora b'abarundi turi benshi, ture ni ikintu kirimwo abarundi benshi cyane, nico ciza cacu kirimwo abarundi benshi cyane, abantu bose bavyumva. Harimwo n'abantu wasanga bavuga ibintu by'abarundi ntibiramba, sishobora kubijamo, naragiye muri ibi birapfa, ndaja no muri ibi birapfa. Nukuri baravyica kandi bakavyica kandi bagasubira bakavyica. Mugabo gerageza nitugumemo, baravyica. Reka basije ntashaka kuvyica, ndabe ko nokorana n'undi muntu adashaka. Si bose bavyica, usanga ari umuntu umwe asarisha abantu bose. Kweri ko uwo muntu tutomwihoza tukabandanya ibintu byacu. Muri rusange natwe ako karadushikiye, mugabo turavyihoza twibandaniriza ibintu byacu, ari byo vyibi mubona bigeze ngaho. Rero muri rusange twebwe ivyo bikorwa twarabikoze, twarakoze ibikorwa byose, etide zose twarazitanze. Tumaze umwaka turindiriye ko baduha uruhusha rwo kubaka. Ubu dusigaje kubaka gusa, turindiriye uruhusha rero ko rusohoka. Nta bindi bintu turindiriye uruhusha ko rusohoka kugira ngo twubake. Dusenga Imana ijoro n'umurango kugira ngo twubake. Nababwiye abashitse ubwa mbere ko cyatumye tubahamagara ari kubera ko twabonye dushinze pancarte bagaca batangura guhamagara. Ntega abajyango bazodukubita, rero duhamagara abajyango. Muri rusange mwe muri abajyango, umuntu azafuma reka kubijamwo ariko yavyumvise. Niyabona atobijamwo arangira uwundi. Ejo ntiyagira uvuga ati je biga naravyumvise. Ego waravyumvise, none hari uwiwanyu wabwiye. Nababwiye ko tumaze kwandika abantu benshi cyane, mugabo ndavyi speed abarundi bariko kuri pancarte baguma bahamagara. Yemwe ni muzi. Muri rusange n'ivyo nta giciro, mugabo tuzokimenya. Mugabo mumenye ko kitazoba kinini. Kandi muri banki ivyo tuvugana nuko twebwe turondera amahera ya avance ajya banki bishaka gutangura gutanga, hanyuma bagaca bakubwira ati kunzu wafashe wowe uzoriha gutya. Muri rusange ikindi kintu naco ku bintu tumenyereye hanze, nka jewe mfashe ideni ndashobora gushiramwo abana banje bakora, barabemera hanze bakabakira. Nino tuzoraba tugerageze mu bavyeyi ko bobemerera muri banki n'abana babo bakajamo kugira iyo credit bayisangire baze barayiriya. Turabe ko banki vyemera. Nivyo turiko turanegosia. Nimba batanabikora turabe ko bobikorera abantu bacu, ko turifuza ko ata muntu wacu yogira ikibazo.
ntidushaka umuntu wacu azogira ikibazo, kuko agize ikibazo natwe tuzoba tukigize. kandi ntidushaka umuntu azogura inzu ikamwiyaka ugasanga aravuze ati biranze. Mugabo afise umuntu ashobora kuvuga ati jewe kwera umwana wanje yomfasha tugafashanya kuriha, kuko yafise jewe mbona kumbure ndayatanze ubuzima bwohagarara. kandi ntidushaka umuntu ubuzima bwohagarara, tuje gufasha, dushaka gufasha ku buryo n'umuntu azofata inzu azovuga ati by'ukuri ubufasha burimo bidasa n'ibindi bintu, ati by'ukuri ubufasha twabonye ko burimo. Muri rusange rero kubaje kare nibyo, ni naco twabahamagariye, naco twabazaniye, kuko mwebwe mubimenye nta mamedia turiko turakoresha. Twaratinye kwamamaza ku mamedia kuko hari igihe baca banakuremenaniriza, turatinya abaturemenaniriza naho batazobura, nibaremenanye mugabo ntibatuvuge byo, ntibatubeshere, kuko abo ntituzobabura. Ntibatubeshere mugabo ntibatuvuge ingeso dufise, oya. Rero baryango bacu beza, muri rusange nivyo twagomba kubabwira. Muri mwebwe ngaha harimwo abamaze kwiyandikisha bavyumvise, mugabo ibi turiko turavuga nta na kimwe bari bazi, bariyandikishije gusa bavyumvise, mugabo ibi turiko turasobanura ingene bizoba bimeze nta numwe yarabizi. Ikindi kintu naco, kubera ko amatara n'amazi azoba ari iwacu, tuzogerageza kubishira ku giciro gitonya cyane, n'iby'iwacu tuzogerageza kubishira ku igiciro gitonya cyane. Ku kintu nabonye mu Burundi n'ukuri amazi arihishwa make, n'ukuri ico kintu Imana ibongera umugisha. Mu Burundi amazi bayarihisha make, amatara nayo ubiravye neza umuntu aba yayakonsoma, aba yayakoresha. N'ukuri nobabwira ko mu Burundi nta rugezo runini dufise rwo kuriha amatara canke amazi, nta ruhari kwabisa. Ico leta yaragerageje kugitunganya, nukuri ico ndagishimira leta. Iyo ndakibonye na jewe amafagitire aje nkaca nibuka ingene nakoresheje uwo muriro, ingene nakoresheje amazi, ingene nshobora kuva no mu nzu nibagiye kuyugara atahari. Urabona amazi atahari urugurura ukibagira ko wuguruye, ko ucugumugira gutya ukarinda uvayo utazi ko yuguruye, akaziri kwaraseseka ukavuga uti ubu hoho fagitire izoza niyo kunyica. Mugabo fagitire ije ikaciza imeze neza, ati mu Burundi ni sawa kweri ku mazi, mu Burundi ni sawa ku matara. Baragerageje kutworohereza, rero natwebwe tuzokorohereza abo tuzoba turi kumwe. Muravyumva ko dusanzwe tutagira n'amafagitire manini mu gihugu. Muri rusange murumva ko nibyo biratomoye iwacu. Rero bene data, nico twabahamagariye kugira tubabwire umugambi, bivanye n'abantu bagiye bamamagara bambwira ngo mbwira, kuko nk'ibi mvugiye aha ku telefone ntibikunda, shobora kwinjira mu muzi. Mugabo niyumviriye kubahamagara nkumva abantu bose baravyemeye, navuze ntereka mfata umunsi baze tuvugane bavyumve, hanyuma umuntu aje mu kintu yumvise neza yatahuye. Abazoza hirya ejo canke ejo nk'akarorero n'ubu nyene boduha iyo autorisation, bizoca birara bigurutse, kuko icambere tuzoca dutangura ibikorwa. Kuko twebwe burya naho tutovuga bakabona ibene imwe gusigiye hariya na pancarte yarashinzwe barabibonye, mugabo bakabona ibene imwe iragiye, kabiri iraje, bonyene bo kwihamagara bakaza. Rero muri iryo gugu ntitwashaka ko mwebwe muza, twashaka ko iryo gugu rizoza mwebwe mwaranditswe, kandi twashaka ko n'uwundi wewe woba ufise nimba ari mwene wanyu nimba ari inde yoba atazoza gusunikana tumubwira tuti tiyari, umva tukubwiye tiyari, zoca uza kugurira uvuze ati je mbona ndabivuyemo canke amahera nzoroha. Mugabo uyo nawe uzoca umuha quelque chose, none siko bizoba umuguri. Sico kimwe no kwiyandika intango ngo uyandikishe. Muri rusange nico rero twabahamagariye, kandi abaje Imana bahezagira kugira ngo muvyumve. Twababwiye tuti ntihagire umuntu agira ubwoba na butoya, ibintu byoroshe. Urashobora kuvuga uti jewe mfashe iriya nzu ya 4 Maison de Ville, yabita Maison de Ville, twe tubyita town house. Irya nzu ukayifata ati kwisohotse izimvye, urashobora guhindura uti ndagiye muri apartment, kandi baraheze
barahejeje zaraheze mugabo ugaca usanga uwo muri apartema nawe cewe sinabimenye iriya narinda yafise bigaca bikorohera ko muguza kuko mwese muri system kandi abo twanditse bose bari muri system ngaho turabafise kiretse umuntu yoba nkeka bivuze turi mu kirere uyo kweri ntabyo mfise nawe ucavuga ati eke mwe barabifise ibintu nk'ivyo rero muri rusange cyatubujije no gutangura ivyo bikorwa nuko tutararonka gukora impapuro zo kuduha uburenganzira bwo gukora icese dusigaje document ya viabilisation na autorisation de bâtir nabyo bimaze umwaka biri muri leta icabiteye kandi twibaza nuko twebwe dufise ibintu bihanitse kumbure kurazi kubaka inzu ya niveau 10 appartement abantu 90 ntayo dufise ahandi harabaho n'izijana na 100 nta kibazo mugabo ngaho nibaza ko zizoba zibaye izambe iyo rero bategerezwa kwira izoba yubatswe gute itamara abantu ivyo byose nibuka ko nigeze kuja kugira mbega bayita etide d'isol sinzi ngene bayita ijya gupima ni etide yo gupima ubutaka ni etide d'isol urazi ko baduhaye facture bakaduhamagara ati cyagaha nyabuna muri yandi twasanze mwarishe mugabo twasanze ari birebire nyaruka muri hayandi twarasubiyeyo ivyo byose ucubibona kumbure bari biyumviriye bati ni yandi ni vya bindi mugabo basanga inzu ya niveau 10 ifise kave musi kandi no musi yari activite zizoba ziriko zirakorerwayo parking z'imiduga ama piscine chavuga ati baraduhamagara ati muradukubita tabarahi abayi katoya ari noti mwongera ko byagenze kuno kandi nabo bari baduci ubwa mbere twarahaririye ati yamwebwe sumba murenga shiri noti nga barasubira baraduhamagara ico rero kumbure nico cadutebeje kugira babirabe neza ibintu bishasha bije twese turabyumva ko ari bishasha barabingene bishobora kubakwa neza kubera ko igihugu kitabiravye neza kugira ngo bize byubakwe neza ejo habaye ikibazo ntako kidusubira ko bo kiba kinini kurusha kuko baba barasinziriye baba batahari mu gukora rero kugira bahabe bafuma badutebye mugabo ibintu bakabiraba neza bafuma badutebye ibintu bakabiraba neza kuko naho twoba turiko turubaka boza kurunguruka bakaraba ibiriko birakogwa ko bikwije amanorme rega naho tutavyubaka nabahinga ngaha barabizi barazi ngene vyubaka mugabo nuko tutavyubaka twebwe izo systeme tutazirimo ababikurikirana n'ababikora baba babizi muri rusangi nico twabahamagaye kubera ayo matelefone mbwira uyareka tubahamagarire hapa kuko ubu nabo tuzosubira kuronka mbwira tuzobanza nabo tubagwize twejeje tubabwire tuti muze rero namwe tubasobanurire hapa ko sino bishobora barahamagara nkavuga nego aba bakweri kumbe mu Burundi turifuza natwe kubaheza kubaka ari umuntu anakubwira no ko tuvuga yuko tuzorondera amabanki tuzokora abariko babona pancarte batubwira ati mfise amakashi nangahe no muri Amerika ari wambwiye ati muratangaza ibiri totoye ati yoyo nari gufata zitanu uri kurumva nibikunda ufata imwe kandi umugore n'umugabo turabaraba mufati na jewe n'umugabo wanje twafashe ntituba twarafashe zibiri nibikunda dufati mugabo umwana wanje nituri kumwe ashaka arafata adashatse akareka abana ntitubara nawe ubu ufise 10 bafise imyaka abo barakuze barafata mugabo ntabyo kuvuga ngo ni wiyandikisha uri umugore nanje niyandikishe ndi umugabo tuzobiverify tubibonye tuzoca tubakimwe muzoca muhita mwiyo mwashimwe ntihagire n'uzobikora ko naje ntabyo nzokora ntihagire umuntu azobikorerako naje ntabyo nzokora twese tuzofata imwe kuko naciye nsanga bazikeneye cyane no gusabikanya foko dusabikanya
uwo binaniye akavuga ati nukuri nije byanse ntaco batakoze ndushaka bufuma batuvuga nakivuze kare batuvuga batubeshere ibyo ntibizobura bazotwambika ibara nta kibazo mugabo nukuri ntibatuvuga ukuri mugabo batubeshere sawa kuko ukubeshere ejo biratinda bikamenyekana ko ari umubeshi biratinda bikamenyekana ko yabeshe uko murumva rero muri rusangi nico twabazaniye ndazi ko benshi umugambi ntawo bari bazi benshi umugambi ntawo bari bazi hari abari bawuzi gato gato biyandikishije nababwiye ngaha muri mwe bwari mwabiyandikishije basanzwe bariyandikishije n'igihe kinini abo ni nk'umwe yabanyegereye namubwira twe dufise umugambi mwiza agaca yemera rero n'undi wasanga avuze atoye mugabo no musambwira ngo mbega waranyanditse kandi ndavyibuka neza ko namubwiye mugabo ko arambwira mbega waranyanditse zihere kubera iki n'uyu yagiye ahantu arabimwumvana agiye hariya yavyumvana uwundi ati narafyinye bazohava bazimara rero bene data nico catumye tubahamagara turayasaba abantu nitwayasabye abantu nico gituma kurondera abarundi dushira hamwe amafaranga ntibikunda amahera yo kubaka arahari abagwiza atunga turabafise ico nico cotuma abarundi baba mu yindi micungararo batinjiramwo bazanye ubudo ngo tube hamwe mu kubaka icya kabiri abarundi bari ngaha bafise uburyo urumva nabone ntibishoboka kuko uburyo bwo kubaka by'ukuri burahari mwumva ko n'amabanki atubwira ati tubangaye mutwereke icyo twofata muri iki ntibikunda uburyo bwo kubaka by'ukuri burahari pe rero abo barundi nibaze bafata inzu nibaze mu yindi migambi hajya hari imigambi myinshi nibaze mu yindi migambi mugabe icyerekeranye n'amazu coco caraheze ico coco caraheze simbona n'ikintu abarundi bo hanze bohava bajamo naco mbona ko amahera kubaka yose arakwiye ikintu cyose kizubakwa hajya amahera arakwiye ntanakwiye gusa umusesekara hararenga ko menshi ashobora no gukora urundi runtu iruhande nukuri dufise umusesekara mana yanje ijuru ryaracanye rero baratubabari natwe turafise abana baba barinjiye kera nibo bari guhera ko nta numwe imiryango kuri ico irugaye sinzi ko tubishuye neza twebwe icyatumye dukora ibi sirindi yandikwa kwari kugira dusobanure umugambi neza kuko nabiyandikishije ibi twavuze ntabyo twigeze tuvugana twabivuga ku masonga kuko umuntu kumbure tuzinanye ugasanga uramubwiye umugambi nawe akagenda akawubwira uwundi mugabo uno munsi ni ukugira tuwusobanure rero na babandi babwirwa na babandi ati burya uwo mugambi ni mwiza bamenye ibyo ari byo bamenye ibyo binjiyemo ibyo ari byo nibyo turimo uno munsi uri muri systeme asanzwe ari muri systeme utari muri systeme nawe bimuvako ariyandikisha hanyuma nawe tumushire muri systeme bisobanurwa ngo ikibazo navuze gusa twohura naco hari imbere nico nkeneye ko twese dutahura ni ikibazo cyo kuvuga ko wewe utegerezwa kuziganya kugira ngo iyo nzu wafashe baze uzuronke deposit yo gutanga nico gusa hanini tubabwira umuntu ashobora kwitwararika kugira ngo iyo nzu ntizihabwe uwundi kuko ntawe yikubikira nawe nurabyumva ata deposit watanze nagerageje kubabwira ko aba bose mubona bubaka b'abarundi bavuye hanze naje ndafise aho nari nafashe inzu maze kubona tugiye muri programme yacu ca ndabiheba n'amahera yanje ndayaka nari nayatanze bobo mu kukwandika ntibakwandika bambwira ngo uriha imiliyoni 25 nabanje kuziriya baca baranyandika mugabo nazirishe ndaberetse inzu nashimye hanyuma bambwira ati zirya deposit ni miliyoni 25 naciye ndazitanga mugabo nagiye kuzibaka aruko mbonye nanje ndi muri program sinohava nje hariya kandi nanje mfise ibi inyandimu abo rero nagisobanuye kare kumbure bobo baba bafise ibyangombwa byuzuye byaho bagiye kubaka ico niki cyange cya kabiri baba bashigikiwe kavuga ati ntaco bazoba baraharonka mugabo nibabe barabikora twebwe rero tutararonka iyo dokima murumva ko bisaba ibintu birebire twakoze iki kubera iki hari abariko barabogoza tubikire dutabare
uvuga ati je singira ingene mbika turamubiki nico tuvuga gusa turamubiki mugabe iciswe ko tuje kwandika bushasho ya kwandika bushasho umushasha umushasha kandi hari gihe amalista asohoka ugasanga imashini yagusimba w'imashini zoba yasimba ari uyandikishije kera tuzomusubiza kwanza nono bitwosohora na liste turaza aho bagarukira abantu bacu bambe ko banza kubarondera tukabaraba bose ko barimwo imbere uko iyo liste isohoka aha namwe mwiyandikishije imbere uko iyo liste isohoka twabanza kuraba ko mwese murimo tugahamagara tukabaza kugira ngo nituhave dukora ikosa ugasanga harimo umwe imashini yasimba imashini irasimba ugasanga umuntu yihenze ariko umuntu yandika ugasanga yarushe usanga yitiranije n'amazina iryuyu unyaritangura yakubise ko iryuyu yarihereza bose yari yacagacanze kubera umutwe wagize iki warushe harabamwo correction rero no mu mazina ikindi kintu naco nta adresse yuzuye yanyu dufise ico gihe tuzoba tuyikeneye ikindi kintu ca kabiri ubu handitswe umwe ico gihe tuzoba dukeneye uwubatse n'umugabo wiwe n'umugore wiwe kubandika bose n'amazina yabo n'amatelefone yabo arico gituma twababwiye tuti ntihagire umuntu azoca hariya uwundi ngo ace hariya ngo bahave bafata inzu zibiri natwe nazo twafashe nico gituma twavuze gute ibi tuko turavuga kugira ngo ejo ntiyaza akayunguruzo ugasanga rimwe kayunguruye rimwe mwatanguye nk'uko uyu mwubaha yavuze ati twararushe mwararushe mubirindiri ukaca usanga akayunguruzo ni wewe kayunguruye natwe byo tubabaza ko dukeneye kuza by'ukuri anezerwa ntawe tuzobabaza mugabo aha ni kwisi bazoturementaniriza nta ngorane mugabo twe ntitwifuza kubabaza umuntu kandi tuvuza kwemera ubuki tutegeka kandi ayo mahera yawe unayaduhaye ko yagusubiza nta muntu yoduha amahera yo turemera muri Amerika tutosubiza nta numwe nukuri nta numwe yoduha amahera akaturemera abadiaspora b'abanyamerika urazi ibihangange turi kumwe wewe mana yacu inoti ziruzuye nta numwe tutosubiza amahera yiwe habavye twobiha bariya umuntu avuga ati muvuga mumpaye twahejeje yagiye kuko turaguha ikintu cemeza apana mwe mwavuze ibintu byo kwa notaire dokima dutangira komeye ni dokima turihira amahera muri system yitwa void invoid turayiguha ni ibivuye muri computer ni ibintu turihira amafaranga si ibintu umuntu akora nta n'uwugipirata kuko ni ibintu dukura mu mashini twarishe amafaranga rero ni ikintu aho ugiye hose wocakira nongaha mu Burundi nta numwe atocakira rero ico kintu dutanga nta nubwo bagitera natwebwe turavyakira ko naje ndavuze nyarutsa nagikoze nyarutsa cabanyarutsa baka kuko najewe iyo nzunzo nzobireke ntiye murazi ibyo nakoze ko ari nundi dukorana ati nanje ni nuriya ni nawe we nimburimwo naje ni tukaca turaba ibyo twasimbye ko murabizi biharuka muri rusange nivyo bene data nivyo